Ni bande bateguye bongera barategeka iyicwa rya General Adolphe Nshimirimana? Iki ni ikibazo kigoye cane kubera Adolphe Nshimirimana yari afise abansi benshi rwose, haba mu butegetsi, haba no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, eka mbere no mu makungu. Ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafata Adolphe Nshimirimana nk'umwansi wabo rutura na rirya yavugwa mw'igandagurwa ry'abatari bake. Muri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi hari harimwo kandi bamwe mu bahoze basangiye urugamba na General Nshimirimana muri FDD. General Nshimirimana yanafatwa nk'umwe mu babujije itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abo rero barashobora kwiyumvira kumwica ariko biragoye ko bari gushobora gukora ico gikorwa uko cagenze badafashijwe n'abandi bakomeye mu butegetsi. Umurwi wa kabiri washobora kwipfuza urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana ni abatwara iperereza kubera Adolphe naho ataragitwara SNL, ibibazo bikomeye vy'iperereza yarabigumanye kandi agumana abamuha amakuru. Ivyo vyarashobora gutera ishari rikomeye abamusubiriye na rirya bari muri bamwe bandika basaba ko akurwa. Politike iragoye n'abatwara igihugu barashobora gukura inyungu mu rupfu rwiwe kuko Adolphe Nshimirimana niwe muntu wenyene yoshobora gutera igitsure umukuru w'igihugu w'ico gihe. Bikaba binazwi ingene yari yaragerageje kumwikurako harimwo no kumupfunga bikamunanira. Ico gihe harakwiragiye igihuha ko umuhisi yoba yari yarasavye ko umukenyezi wiwe yorongora inama nshingamateka. Ico nticigeze cemezwa canke ngo kibeshuzwe. Kibaye arico carashobora gutera ubwoba uwutwara igihugu mu gihe amategeko yategekanya ko umukuru w'igihugu apfuye asubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Ahandi hashobora kuva urupfu rwa General Nshimirimana ni mu bihugu yari abangamiye inyungu zavyo. Adolphe Nshimirimana yavugwa mu migenderanire idasanzwe na FDLR kandi akavugwa mu mirwi ifise ibirwanisho muri Kongo. Abo nabo barashobora kugira inyungu mu rupfu rwiwe. Hatabaye amatohoza nyayo ntawuzigera amenya abishe vy'ukuri General Adolphe Nshimirimana. Birashoboka ko urupfu rwiwe rwakoranywe n'abo mu butegetsi bafatanije na bamwe mu barwanya ubutegetsi. Inyifato y'ubutungane inyuma y'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana nayo iratangaje cane. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda yarasohoye kuwa 9 Myandagaro 2015 inyuma y'indwi imwe gusa y'igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana, itangazo ryavuga ko azi neza bishe umuhisi kandi ko yamaze gufatamwo abatari bake, ariko yamaze umwaka wose atarabashira abacamanza. Muri Myandagaro 2016 urubanza rwaruguruwe umunsi umwe rusubira kumvirizwa muri Gitugutu 2016, mbere rugenda rushizwe mu mwiherero kandi hata kintu kiboneka caruvugiwemwo. Muri Munyonyo 2016 abacamanza bavuze ko dosiye bayisubije umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ngo abandanye amatohoza. Muri Kigarama 2016 urubanza rwarahamagawe rurumvirizwa akanya gatoya. Umushikirizamanza aba nta vyabona ashobora kwerekana. Urubanza ruca rwigizwayo. Urubanza rwasubiriye guhamagarwa inyuma y'imyaka 4 muri Rusama 2020. Naho nyene rwumvirizwa amasaha 3 gusa ruca rushirwa mu mwiherero. Ibintu bibera muri urwo rubanza ni ibitangaza gusa. Icabona c'umushikirizamanza n'icitaba muri sentare. Abacamanza nabo basa nuko hatakuri bakeneye kuronka. Umuntu ngaho aca yibaza, ninde adakeneye ko umuco uboneka muri urwo rubanza? Aha twokwibutsa ko igihe ruhamagarwa muri Rusama 2020 rukumvirizwa amasaha 3 gusa rugashirwa mu mwiherero hata muco ubonetse. Hari hahejeje gutorwa umukuru w'igihugu mushasha. Biboneka ko uwahahora yasa n'uwipfuza kugenda ahamvye iyo dosiye. Ikindi gitangaje ni ingene iperereza ryagumye ryihutira kwica abafise ico bazi aho kubajana muri sentare ngo bashire ahabona ivyabaye. Kuwa 23 Munyonyo iperereza ryaranyuruje mu Kajaga Apollinaire Nimbona yahoze mu gisirikare. Aho kumujana imbere y'ubutungane baba bashimye kumugandagura inyuma y'iminsi hapfungiwe mu Kajaga. Apollinaire yari yarabwiye Fokode ko azi ibijanye n'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana
kuwa 13 Kigarama 2016 umunyororo Renova Nimbona yarahawe uruhusha rudasanzwe mw'ibohero rya Gitega arasohoka. Uwo munsi nyene ku murango aratorokeshwa, bukeye igipolisi cerekana ikiziga ciwe ngo yarashwe na mugenzi we. Renova Nimbona yari yarabwiye Focode ko afise amakuru ajanye n'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana, kandi n'uwo murango atorokeshwa twaronse amajwi yiwe yerekana ko atarashwe na mugenzi we nk'uko vyavuzwe mu gipolisi. Amakuru dufise akaba avuga ko Renova yishwe mw'ijoro n'iperereza, maze ikiziga ciwe gitabwa kiboshwe aho catowe bukeye. Biratangaje ingene umuntu yoba yararashwe isaha 7 z'umurango ariko arahunga, ariko ikiziga kigatorwa bukeye kandi kiboshwe. Renova Nimbona yari yahoze ari umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Biboneka ko umuntu wese afise amakuru kw'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana yicwa kugira ntazavuge ivyabaye. Ikibazo kiguma ari ca kindi: ninde afise inyungu ko ukuri kutamenyekana ku bijanye n'urupfu rwa General Nshimirimana? Hariho ibindi bimenyetso bikomakomeye tutoshobora kwandika muri iyi nkuru. Ubuzima bw'ibihushane. Biragoye rwose kuvuga ubuzima bwa General Adolphe Nshimirimana mu majambo make. Ku ruhande rumwe ni intwari yarwaniye demokarasi kandi yarwanije akarenganyo. Ku rundi ruhande ni umutegetsi yasambuye ibigize demokarasi mu Burundi. Ku ruhande rumwe yarafashije kubaka igisirikare gishasha c'u Burundi gihurikiyemwo amoko yose. Ku rundi ruhande yubatse ikindi gisirikare c'imbonerakure kibangabanganywe n'igisirikare c'igihugu, yongera akora ivyonona igisirikare mu gushiraho amahuriro y'abasirikare bahoze muri FDD bonyene ukwabo. Ku ruhande rumwe ni umunyempuhwe n'urukundo rwinshi. Ku rundi ruhande havugwa mu mabi atagira uko angana yo gusesa amaraso no kuboreza abantu igufa. Imyambaro yiwe y'igisirikare yari imyambaro itazwi mu gisoda c'u Burundi, ariko hakabandanya kuyambara kandi ari generale w'igisirikare c'u Burundi. Yasengera mu maparoti, ariko ikiziga cahezagiriwe muri Katolike. Yaravuzwe mw'igandagurwa rya Manirumva, ariko kandi hariho abaharanira agateka ka muntu yatabaye. Yaravuzwe muri Safisha, ariko yaranatabaye bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abamuhimbaza uyu munsi ni nabo batamwemerera kuronka urubanza nyezina nk'uko atigeze yitaba ubutungane mu mabi yavuzwemwo. Biragoye rwose kumutahura. Ico bikoze, igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana ntaco ryahinduye mu bijanye no guhungabanya agateka ka zina muntu be no konona amatungo y'igihugu. Nk'uko vyagenze igihe ca Hussein Rajab yigeze kwambikwa amabi yose y'ubutegetsi, ariko akuwe ibintu bikaca vyunyuka, niko vyagenze no kuri Adolphe Nshimirimana, kuko aho apfiriye hadutse ivyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ku muvuduko udasanzwe. Kwica abantu vyarongerekanye, kwiba amatungo y'igihugu vyarabaye akamaramaza. Abamwagirije amabi baje bakora ayasumbije. Umwe mu bahoze hari ivyegera vy'umukuru w'igihugu niwe yanganiriye ati: burya n'ico mutazi, hari vyinshi Adolphe Nshimirimana yakiza, kandi niwe wenyene yubahuka kuvuguruza umukuru w'igihugu. Uwundi nawe ati: iyo Adolphe Nshimirimana yica abo yahawe n'amategeko kugandagura bose, ibara riba ryaraguye. Abo yatabaye ni benshi cane, n'abo yahekuye ni benshi cane. Urubanza rwiwe ntirukiri urwa twebwe abantu. Imana yonyene y'umucamanza atarenganya kandi atavuguruzwa niyo isigaranye urubanza rwiwe. Twebwe dushoboye kwandika kuri kahise kiwe gusa. Mu gusozera, ese hari ico wungutse muri iyi nkuru? Uwogira ico abonye cohindurwa muri iyi nkuru yotwandikira tukagikosora. Uru rukurikirane rw'inkuru ndende nkaba ndiko mbisoma nk'uko vyanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru nari nabateguriye, iriko iravurwa cane mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe naho utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibibatohoreza hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi, atana kamwe kavuyemwo.